kuko babivugije mu nyuma yanjye nije ntankura mu babivuza mu bari bo nije natanguye warabaciriye inzira. Yes, ukumva yego twese biva kwa dawe na mawe na sogokuru. Na sogokuru wacu baravuza, sogokuruza nawe yaragimbaza ibwami, yumva yaravuza sima yiwe yari inanga. Ni mu maraso. Yes, you know. Ntabwo ari ibintu by'ibishakano, ni mu maraso. Kubatisha. So rero nimba arabo barabironse ibyavuye kuri dawe na mawe byashikiye straight kuri jewe. Alafu na mimi nabapokeza na bali nawe suko none. Yes, so bariho mbo hari unkurikira wundi agira gospel aba muri Kenya ya uyoni Shadrack, bamwita benshi bamwizi kuzina Shadu, you know, ari Nairobi. Mbo akaba ariho na Timi naso nzi ko mwamu munsi nawe uramana, ndazi ko munsi mbwa nshobora kumenya ko ari ndazi ko muzi tu mbwa ni Timi ya Timi naso ya ubonye avuye akaba haza n'uwundi Nishimwe Esther wamwizi nka Nishi ko Nishi iva muri Nishimwe. Tukwibutsa ko kuri Axia watubifye turagushaka. Mbo hakaba ariho n'uwundi Emi, you know. So mu bisanzwe turi nka batanu. Bakunzi ba Axia Vibes TV, teka ryawe, teka ryanje, teka ryacu, kwemera kubyara ubuzima. Ndabaramukije, ni mama Nyisha, ndabagumbiriye, bizere ko ari impore umwe wese ahari. Uko biba biri kose turashima Imana, iyo umuntu akiriho haba hakiriho ibyizigiro. None uyu munsi natewe iteka ridasanzwe kumwe n'umushitsi kuri Axia. Reka tumwakire muri atwo mvuga amajambo menshi ntaratangura kuvuga, abanze aramutse abanywanyi bacu, abagenzi bacu, anatwidondora. Kari Ego mbere ya byose ndabaramukije mwese ku izina rimwe ry'umutima umwe w'urukundo n'amahoro, ubumwe ubuntu muri twebwe. Blessed. Jewe nkaba niswe n'abavyeyi kaze Fete Gerard, ariko nkaba nzwi cyane izina rya Yoga Man. Nkaba nariswe yoga bivanye n'ibintu bya yoga, gukunda bya yoga ya amanga. Nkaba ndi mvukira i Bujumbura Kamenge. Nkaba ndi umucuraranzi, ngiye gucuraranga, ndavuza instruma, ndavuza ikembe, ndavuza gitare, ndaririmba, ndakompoza, ndadensa, aba dutambira mu kanya. Ababizi abahora babibona bambona ndadensa imbere nyine kuri stage ya. So ibyo byose nkabampa no mu muryango nyene abantu b'abacuraranzi ya. Mwumvise yuko ari imvukira yo mu Kamenge. Mu mwanya tuca tumusaba aduze ijwi avuge nk'umunyakamenge wa mbere, abanyakamenge tumenyane. Baravuga cyane, bavugira hejuru. Niko murano numva bavuga, ngira sinzi ko ari byo. Nibyo udutera iteka ntutumara amazi. Sinzi je barazi ko mvuga cyane. Je ku bwanje niyo sinzi ko byoba byarahindutse kubera ko nahavukiye muga sinahakuriye. Sinzi ko byo bari byo byoba byace bihindura. Nkavuga gahoro soft. Nusi turagusavye wibuke muhira. Asante sana. Nusi turagusavye wibuke muhira, aduza kajwi nk'abo muhira nyene. Mwumvise ku mazina abavyeyi bamwise, hama mwumvise ibintu byinshi akora. Jewe icatumye ndamurondera ni bwa mbere murazi yuko ndakunda kumva ko hariho abantu batswe iteka, hariho abantu batswe ijambo, hariho abantu ubuzima uko ubuzima wisanzemwo hari ukuntu buguha izina,
hari ukuntu buguha uko uri, hari ukuntu umengo bigutuma wiyegeranya cyangwa wikumira ukumva uratinya abantu kubera situation runaka urimo. Jewe rero hari impamvu idasanzwe yatumye ndamusaba ko yoduha ikiganiro, kubera yuko yicaye gutya nabyibona mugabo agendana ubumuga. kubera mubibonye sinye murayizi ni sinye ngiyi ni sinye agendera ku mbago akavuze babyara bacu aho hiya. Rero biratangaje kumva kukubona d'abord arexprima ubuzima, afise umunezero, umubonye ntabwo ubona ko ari umuntu yijiriwe, ko ari umuntu yiyugaranye, ari umuntu ari fristre, ariko ubona ari umuntu akeye. Ugaca wibwira umuntu agendana ubumuga ubundi en general turazi yuko haba hariho ibintu bimwe bimwe biremera umuntu ahura nabyo. Rero kubona ko uwo muntu agendana ubwo bumuga ariko wamuraba gutya face ugasanga ahubwo arerekana umunezero gusumba wewe uba witwa yuko ufite ingingo zose. Rero urumva jewe naratangaye, shaka tuganirire mbega vyagenze gute, ndashaka duhere ku isoko kubera ico jewe umutima wanje ushaka ni gufasha abandi. Twebwe tuba turi mu bibazo runaka cyangwa turi muri situation runaka ariko kumva iyo situation ntiyaguheranye, dufashe abandi nkatwe bari mu ma situation nkatwe cyangwa baca mu bibazo nk'ibyo ducamo, ariko ugasanga ibyo bibazo byaramwugaranye. Ibyo bibazo bituma avuga ati jewe aha sinojaho, jewe ibi sinobikora, jewe uyu mugwi runaka sinowujamwo kubera yuko. Urumva rero nashaka ni nk'intahe udushingira intahe, hama utubwire ama challenge wagiye uhura nayo, mbega kubera ko utahagaritse niki catumye inguvu zo kubandanya mbega uzikura hehe. Donc muri rusangi abanywanyi bacu mukora agate kuko nuvume ngo ko ndinze ndamurona nancika kubera karati yuko umwanya watugoye, ndamubaza ivyo bintu byose kugira ngo dufashe n'abandi nabo kugira uwo munezero wo kubaho. Ubumuga bwagejyaye nakoze ikibazo je mu bisanzwe igihe navutse ndi meze neza byose bikora nk'abandi ya mugabo ngire umwana nyene mu bebe mugabo hamwe umwana atanguye nyene guhaguruka bimwe byashima amadede kuri dede hajya nyene niho byatanguye kugira arico bita ngo polio ya polio nibyo byambaye ko jewe mugahoro hari mu mwanya umwaka umwe canke hamwe nyene umuntu atanguye guhagarara uhejeje kwavura. Yes, niho byaciye bibwirwa n'umuvyeyi bo hanyuma bigenda uko narabaye mu bigo by'abamugaye nyine abagenda bimuga ahitwa Igitega, nigezwe kujanwayo muri Sena. Yes, turaheruka kugira ikiganiro cyo muri Sena abantu b'Imana. C'est très important, ngira ngo tuzosaba abanyabuhinga bacu bashire muri iki kiganiro, iyo link ikiganiro twagize muri Sena. Ni ikiganiro gifasha, ni ikigo gifasha abagendana ubumuga n'ukuri, ugasanga condition naho batagusubiza ya ngingo ngabo barafasha nyene igisimbura ngingo baraguha igifasha kuko igifasha naho nyene ni ibyo bagwana nibwo baraguha information barakonfirma kuntu kubaho ibyo ukwiye kugira ngo n'imitsi yawe gume inonotse. Ya umva ni nko kukugorora nka gym, you know. Ya narahabaye mugabo sigiye kinini cyane, narahabaye nk'umwaka cyangwa imyaka ibiri. Ya hanyuma naravuye ngaho nabaye no muri 5 Kizito narize
kuri Senkizito nanjye narizeye kuri Senkizito ya Senkizito mwazi nyine naho aho hose n'ahantu nk'abantu bagendana ubumuga baratwiza n'ibintu bya no koga gusima ndanaja kabisa ni kandi muri histoire yanje nigeze kwiruka n'ingona nabishobora kwemera ndabizi yanje kusi benshi cyane babyemera ya so je ndagira amaswima ndanaja neza mubona ko twarabyigisha hari ko nabyo nyene byari mu buryo bwo kunonora imitsi umva nyene imitsi yawe iguma igororotse n'ibyo ya hanyuma mu nyuma naceje nyene nabandanyije nyene ngira utu exercice nari narahawe umva natugira devoir ngira nyene to keep kubandanya nyene kugira ngo sishobore kuguma ndi nyogomba kuko ndibuka je nkiri n'umwana muto cyane sinakunda amapekire ibintu by'amapekire numva umengo biranjena je nari girukira uko nyene nk'inkende amusori tuseye mugabo nuko ibiti nabigurukako nkuko kudasanzwe ni naho nyene ivyo nahora ngira mugaje byaramfasha cyane byarampa no kuba free mind mu bwenge nyine nk'abandi uburu ubwenge bwanje naboneka bukidegembya kabisa ndazi yuko hariho ama challenge yandi mu buzima usanga aho tuba nko mu makaritier abandi bana baratanga nyine baranagutinya bamwe baragutinya abandi bakagukinisha you know nka kuri seri ntumeze ntukwije kwa bagufata nk'umuntu adakwije mu bwenge ariko tukiri ngaho turashaka kugira abantu batwumva ubumuga buratandukanye nivyo hariho abamugaye badakwije mu mutwe ariko hariho abandi bamugaye izindi ngingo amugaye amaboko amugaye amaguru aramugaye umugongo cerveau yiwe irakora ariko urumva kubera ko bagiye baba batabizi ariko kandi naho tuvuga ngo nabana je nibwira ko quelque part bivana kandi no ku bantu bakuze abavyeyi babo iryo point twari kuyijako nyene thanks murakoze cyane no kuyija kuko twari kubibandanyiriza iyo challenge y'ukuntu ubona abana babifata umva bamwe bakugukinisha nk'akajuru yes abandi ibaruka gutinyuka ubona umwana arakubona arirutse rero nanje nari umuntu ntakunda cyane mbona umwana arirutse umva nariyumva nabi mugabo muri kijya gihe nariyumva nabi mbonye ibintu nkabijya ati okay why kubera iki none ampunze ni ibiki abandi bakagukinisha bijya rero ndazi yuko kenshi babiva ku bavyeyi ijya point tuyitako kufunga cyane cyane bavyeyi kumenya ukuntu suva ko turabiza kubera umuntu bamaze kuronka ikibondo hariho n'abatari bazi ukuntu bashobora kurera mugabo direct uronse umwana kuko abana nabo n'abigisha b'abavyeyi cyane umwana aratumutekereza umwana aratumugabanya gukara umwana aragutumutakare umwana aragutumuhindura amapinze ukaguma uri focus so umva amuronse directement automatic camenya ukuntu amwiza nuko umwana aramwigisha kuyiza umwana yigisha umubyeyi kwigisha yes rero bamwe usanga bataronse umwanya cyane wo kubigisha abana bakabaha izo kuko urabona hari abantu bameze uku yes donc niwabona canke banahuye no mwibarabara fata umwanya wo kumusigurira turiya n'umwana nkawe gusa yaragize ikibazo rero ikintu nk'ico abavyeyi benshi muri iki gihe ntibacitayeho
amva si ibyo byonyine dushobora kubijyana kuko urabona n'ababyeyi yes hanyuma kandi tukajya no mu yindi kote no ku babyeyi bacu bebe n'abo bana n'abo bana kubitaho kuko mubitayeho kubigisha ni ibintu bifasha cyane bifasha na kazoza kuko nibo kazoza nibo kazoza twebwe abandi bantu bamaze gukura bariko barigisha icyo bisanzwe none tuba dusize tubasigiye iki abandi bazoza n'ibyo bazobandanya cyangwa ibyo twabigishije cyangwa byaba ibisige byose ibintu byinshi c'était pas uretse icyo kintu abantu kenshi bibwira ko ibisigi ni inzu imodoka n'amahera ku makonti ariko jewe nibwira ngo ibisigi bikuru ahubwo ni valeur humaine ubunyamuntu k'akarangamutima ubuntu bukwiye mbega umwana ndamusigiye iki nka valeur morale kandi umusigiye iki cyane cyane yego yes so ni ibyo kubera ko uraraba challenge nyinshi cyane duhura nazo nkaha anye urabona oje nakuriye hanze mu bisanzwe nakuriye muri za South Africa za Europe hose twarabaye mugabo aho hantu hose nagiye ndaba haba Europe haba South Africa haba no mu bindi bihugu bya Afrika nararaba nkaraba ukuntu abagendana ubumuga ukuntu bafatwa muri ibyo bihugu usanga nk'uku unyu urabona ni example niko natanga nka building urabona flat muko mugira etage hariho ibibanza byagenewe yes inzira zagenewe abagendana ubumuga urabona nk'umuntu agendera kuri push kugakinga kamwe bamusunika urabona ntabwo ashobora kutambuka kuri steps amasikariye hajya no mu kubaka uko bubaka bakatwibuka natwe bakagira na kajya gasheme gatuma umuntu icyo kintu no mu ibiganiro byose tumaze gukora n'abantu bagendana ubumuga icyo kintu kiguma kigaruka kandi nasanze ari inkoramutima kubera najye ubwanjye mu gutunganya aho mba sinigeze nibuka aha hantu mbega hamwe nogenderwa n'umuntu afite ikibazo cy'ubumuga agendana ubumuga mbega byogenda gute donc c'est comme si tuvugana ukuri muri mind zacu ntabwo bajya abantu tubibuka kabisa ukuri kwamye ntabwo bajya abantu tubibuka kandi igitangaje ushobora gusanga no mu muryango wawe bwite ariho mugabo wewe ntumwibuke rero ni akamo tuguma dutera akamo twizera ko bukebuke bizoza bukebuke turabyizera kuko ubwo bukebuke twizera ngo ndafise akarorero nashobora kuvuga nabonye nko ku mabisi urabona ko ubukunye amabisi bigoye aho kabisa baratwibutse kabisa baratwumviriye ko turi number 1 imbere y'abayo bose abatangiyumviriye icyo kintu twebwe n'ikarangamuntu hajya barabibona nta ku murongo tari dutonda priorite izere kose kamwe ni nakadeclic bijya rero nanjye bica bimpa kwizera yuko bizoza n'ibindi bizoza twibaze yuko ariko tuguma twidoga ngo mabisi n'imirongo mbwa kamwe murumva ko hariho akantu byakoze mu bitekerezo by'abantu Tubona yuko Imana irasukuntu izira agence ibi twizera yuko ntibigume ku mabisi bigende mu mabanki asike namwe murashobora kuja kubitsa none ntitubitsa none mujayo birabagora turabitsa gusa ipo yuko nukwemeza abantu yuko
twama tuzi kiri muri mindset y'abantu iyo batubonye twebwe abantu bagendana ubumuga baca yibaza urya muntu kuko benshi babazi mu bintu byo kuja manja gusaba gusegereza n'ibiki so aca yibaza agacona ati nurya nawe azoronka ryara yo guca kubika abantu mugira amabanki abantu mwubaka amabiro turiko turatera kamo ikintu cyose kirafise intango yose n'imiduga ko twawe hari imiduga special yego twebwe uko je nkanje mperutse gutwara umuduga ndawutwara mugani ntwari wa automatic cars wagenewe bakina batwebwe ukunyene uwo muduga hasi ku maguru nta na kimwe kiriyo ibintu byose mu maboko urafyonda amapatwa gusa nibaza ko iyo miduga yongira byari byoroshe mugabo ngira ngo kugira ngo bayizane abayidandaza ngira borindira commande kubera ko aca yibwira ati ni nawe utwara uzosohoka ryari nivyo kandi naho nyene nakujya nyene wava kujya kuntu batumenyereye muga naho yo batariho ayafisi none ntafise abantu voilà abantu bashobora gusaba ujya muntu ugira ndakugurira kandi ndamuteza imbere gusa muri make batwibuke nimutwibuke basha batwibuke turabantu natwe inshuti zanje mutwibuke no muri Kamenge mbona two turubaka inyubako z'iterambere mwibuke muri rya etage ushiremwo uburyo bwacu bw'abagendana ubumuga ukuntu dushobora gushika hajya indani muri rya ofisi yawe mu biro amasasere ibiti ni byinshi ubwo buyira bwa sheme usigaye ndabubona naho nyene njye natanguye kubibona ku bitaro byo ku Mpanda niho hantu hambere jewe personnellement nabonye hajya ahantu gutya muri etage bashobora kugira akayira agaseko kakagenda uhagaze urumva hanyuma ndavuga okay umva ibi bintu kumbe bitanguye kuza mugabo hoho nkaca mvuga canke ho babigira kubera effectivement hari igihe umugwayi aza atagishobora gutambuka naho atabagendana ubumuga kajya ni special ni gwacu nibasa badukuramwo ije ni gwacu apara kuvuga ngo ni uwagwaye aragwaye mugana ashobora kuzokira none jewe nicyo gituma mvuga nti ni kubera mu mahopito abo bantu bamaho abo bantu ariko mu mabiho uvuga ngo na wa muntu agwaye ntajayo arindira ngo akire mugabo mwebwe murakomeye ntimugwaye murakeneye ama service nicyo gituma rero nayo yandi mabatima atari kwa muganga nukuri mudufashe wewe ufise ijwi rigera kure n'umva ikiganiro mudufashe kugira kuko urumva ni buhoro buhoro nje ndabizi nk'ubuhogira nk'umuntu w'ikibanki kimwe atangura ico kintu wosanga abandi bantu bose irya nzira abantu benshi bakunda ubatangurira kwanza tanguza hanyuma twizere ko hariho umuntu rero azotanguza ico kintu none twari tukiri ku ntango bon mwavutse mukomeye ego mwagiye kugira iyo ngorane après mugabo ntimwari bwakure cane kuvuga ngo ntiwovuga ngo narigeze gutambuka ntabyo nzi ibyo ntadede ntabyo nzi kabisa n'akarenge kanje ukaravye ndakagufunda akaberetse abona kari kakabebe kari soft ntigacafuye ikirato canje jewe singiki nshobora kumara imyaka myinshi cane ntaragiheze uti rero ni avantage ni avantage ntabwo I don't spend much ntabwo nabwiye ko fise afise mahoro sindepansa cyane ku birato jewe uranga icyo yungutse nuko atadepense y'ibirato ndafata umwanya ubwira ngo jewe kirato bwiwe biratandukanye na Nadia igihe dukorana ikiganiro Nadia yagiye kumugara kameme yigiye imbere amaze gutambuka gatoyi ariko nawe nyene urumva nta souvenir nyinshi afise atambuka ngabo yarahonjeje cyo kimwe nawe yarahonjeje
ariko rero tuyiganiye aratubwira kugira ngo aje ku ishuri mama we yabaye oblige kuza aramutwara ku mugongo umwaka wose. Mama n'uburyo ndamwiyumviriye ko ndavuga nti wawe hariho ababyeyi muri challenge zibaho nuko n'ababyeyi bafite abo bana bagendana ubumuga kenshi barabatera isoni. Yes, ugaca usanga ni kakana banyegeza wa mwana ntibamusohora mu bandi mu masorti iyo basohotse wa mwana ntibamwibuka iyo abashitsi baje ugasanga wa mwana ahubwo aho kuza ngo aramukanye donc genre nawe n'umwana mu bandi baramunyegeza ntibashaka nuko abantu bamenya yuko bafise umwana ameze gutyo. twarabibonye cyane no mu miryango myinshi. wowe byagenze gute genre kwiyumvira uje ku ishuri kugira uje kuri Saint Kizito? Jewe kweli I give thanks Lord, ndashima cyane ku Mana kabisa ko jewe ababyeyi banje batigeze baba mu buryo nk'ubwo mindset ya ntabwo bigeze nicyo gituma banjanye no muri ibyo bigo bitandukanye nyene, kandi ibyo bigo byarafasha, urabona ko byafashije, nibyo byadufasha cyane kuba umuntu kuba free mu mutwe, yani ube libre ikintu cyose ukabona nk'izo challenge twahura z'abana ukabona ko batwenga abandi biruka bahunga, icyo gihe byaramubaza cyane mugabo umva byaragutura turabimenyereye mugabo tuma twibaza gusa ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo situation nk'iyi iveho, kuko si byoroshe. Yego twebwe turabishoboye kuko twamaze ibyo tubayemo mugabo si byoroshe cyane, hategereza kubonekana solution y'icyo kintu kiveho, kandi solution nta yindi, ntabwo iri kure, iri ku babyeyi b'abana, kuko ababyeyi b'abana umva nibo bantu bejo, nibo gihugu cyejo, nibo nyene tubaretse uko nyene bataje ibintu umva ejo hazobizogenda gutyo. Kandi igituma bigenda bimera gutyo nuko example twabivuze ko twarabonye twamaze kubona no mu bindi bihugu ko ibintu bimeze. Anye for instance ntabwo cyo gutanga example, kandi example nama nayivuze mu biganiro byinshi. Anye twebwe iwacu bamaze kubona umuntu wo mu ministre umutware agenda amabekire cyangwa ngira ngo bizoza cyangwa anye uzumye cyangwa gute ubumuga ubwo aribwo bwose muganizera ko baratwumviriza nabo, kandi si kuvuga yuko icyo cyicaro tutagishoboye, si kuvuga yuko icyo cyicaro tutariho, boshobora cyangwa apana gusa boshobora, byagenewe uko nyene n'ukuntu yaremwe n'ukuntu yavutse n'ukuntu ameze, ikibanza ciwe ari ico nyene kandi arabishoboye. turiho juste naura kwiyumvira kwako kana kujya nyene sometime tutiyumvira iyo tuko turubaka kugira twatuye nyene byose biri muri izo nyene. Sincèrement je wisi ndabona ahantu ngari wacu iwacu mu ma maison d'habitation, nta hantu ndabona ugenda usange barasize agaponte gatoyi k'umuntu agenda n'agakinga cyangwa wa wundi agenda n'amabekire. Hari n'igihe mumugira dans la famille ugasanga ntimuhuse mwibuka muti mbega twokora aka kantu, kuko baca umugani mu Kirundi ngo uvunitse aca yiga urumva je naho ndabona ugati urumva kubera yuko nibaza ko ako kantu ni karatuzamo ngabo numva umengo twotangura kukiyumvira, kandi twebwe it's our duty ni intuzenya yacu twebwe kugira kuguma tubeme uko nyene umva impo tuvuga ko ari kuguma tubibutsa kuguma tudodora makazo kuguruka so abo bantu rero baba ministre baba bandi abameri cyangwa waki nyine abatware bari muri government ni barabibonye tumatibona muri bindi bihugu niko ndababwira muri South Africa narabonye cyane
Ubuholandi nabonye muri yes kandi babishoboye birenze rero hapana ibintu byo kubahatisha hapana no babishoboye kabisa none simbe gatoya mwarabaye ngaho iwacu mu Burundi murabona ingene condition y'ukuhaba ingene imeze hama muraja mu bindi bihugu aho umengo birateye imbere condition zanyu muri bus mu modokari yawe mu mazu mu mabiro none icatumye ugaruka utiyumvire ati vraiment dewe mbona uko mbayeho ngaha muvume ngo nubandagumye ngaha okay chatsi tu urazi amazi arashuha mugabo nibagire wumva yeah this is my home ani muhira ani muhira n'ubu nyene anye duhagaze urumva niho nakuriye wabone ya Vemari turi ngaha nyene hafi ya Vemari naho nyene narahize primaire yanje nova ngaha tukagenda araho bita arafise umusufi ko nasanze baragicica giti cy'umusufi ko niho muhira directement iyo yari na adresse wabona yoga umusufi kwa bafete you know so ari muhira hanyuma icyatumye nza hariho icyatumye nza mugabo hanini cyane umva ni bibiri muri ibyo bibiri cya mbere byari byo gukomeza umwuga w'umuziki ya kwishira mu yindi etape ariko kandi uwo muziki birimwo n'abakina batwebwe urabona yeah because n'ubu nawe ndashobora kukubaza none abantu b'abacuraranzi aha mu Burundi ninde wundi mu musicien agenda no ubumuga nguko kwanza uwo buzi atari uyu nyene mwicaranye ngaha ikibazo gisubira kugaruka kuri bamwe ibyo bindi navuga ngo ko wowe ufise udegaza amanude positive ibyo bindi navuga hari igihe umuntu usanga kubera yuko agendana ubumuga yibwira ati jewe hari ibintu n'ibi ugasanga ni passion ugasanga arakunda uwo muziki n'ivyo mugabo akumva niyo performinga muri ivyo bintu kubera yuko agendana ubumuga kandi kubera ko atinya kwa kuntu by'ibintu yamabona muri circulation nyine asohotse hanze gusa uno musigesa ko tugiraho uwo muntu afise iyo talent muri we yumva ko abifise umuhanuye ndamuhanuye ni kuva kuko je nashobora kubyita yuko ari ikindi ko mu Kirundi sino bivuga gute muragitunga ko sometime ndakuvuga tuvanga muri byo kuko yako twabaye kunye ariko ijya ni slave mentality slave ariko ni kuvuga ngo ubwenge bwawe ba warabugize slave warabufunze donc yari yugaranye wari kunze wenyene umva kandi nta muntu ashobora kuguterura wowe utarashaka kuruhura bijya bintu atari niwe wenyine utegereza kwiruhura utangura kwiyakira kandi ukumva ko uko biri kose utegereza kubandanya kwiyakira thank you wakarira utegereza kwiyakira kabisa ukabyema wumva byabaye byarabaye ntacyo ariko rero ko ufise hari ibyo ufise umva bijya ufise rero shimikira kuri ibyo ufise kandi ibyo ufise byiyemere ko ubifise kandi ku buryo uhaguruka ugenda ubyemeze n'abantu ndabizi kandi nta n'umwe wewe ntushobora kumbwira yuko je ndabizi cyangwa ko ndabizi you know nutarabimenya utabizi ko je ndabizi mugabo is about to see agiye kubona nawe nyene
kandi abibonye rimwe ntasubira ku ndakuha example okay ndakora umuziki abone iminsi yose iyo ngiye kuri stage yes abantu barandaba mugabo ndazi ko bandavye ubunye niba ndabona ka kantu gusa ka kantu kubera ari bararaba akandi kantu bafise confusion nawe umva hari akantu kabacanganya umutipe umva judgment igatangura kwanza mugabo batarambona mugabo je nkaraba umuntu abona umuntu hari ibibazo afise umutwe mugabo si mu bubi canke gute mugabo ego ni kuvuga mugabo expression n'ukuntu horekana niki ntabwo ushobora kumushira muri rwa ruhande rw'umuntu peut-être kubona mbo biracyamucanze reka rero aze kubona rero yibonere wenyine live imbere kuri stage ibyo nakubwira ni ibintu cye nama ni experience ubona ko jewe nama mvuga ibyo nzi ibyo ntazi je sindabivuga ko ndabivuga gutafata byose ibyo nzi ibyo nakubwiye nibyo mbanzi narabonye ukuntu abantu bagifatamo ndi kubitera umuntu araza akudansinga abamwe bagasara abandi ukabona baraje imbere lakisisa miracle abonye ibitangaza fulani urazi uyo muntu mvuye kuri stage irya muntu wasanga umengo ariko aramfata ukuntu kuvuga ngo nabi mugabo ariko arabi ariko nawe aza kutugirira ibiki ariko rero yamaze kubibona urya nyene ni wabu wa mbere aza akanyibohera ko ati ari ugusorora koko washa ugaca wiraranira umwanya aratunze byose ati ntubona rero donc tureke kwihuta kujija abantu uko tubabonye kuko ndakubonye ko ugendera ku mabekiye aca nibwira yuko oya ibi bintu sesire ibi nabyaza gushobora ibyo tubireke kubera yuko uko nyene muba mwararemwe Imana iba yarabahaye izindi ngufu iyindi capacity hari ukundi kuntu iba yabigendeye none kubera nabuze ko ufite ibibazo byinshi ndamubaza mugabo kugira nava ducika basi naho atadutambira atuvugirize afite ibikoresho byinshi jewe nabonye ikembe sinzi niba bafyonda sinzi niba bagira gute mico kamo afite ikembe arafise na gitara ko nasanze naciye mu gimwe mugabo ntaco ndabagirira ku buhinga aragerageza ariko n'akandi kantu hariya hirya nabonye ndafise akantu kitwa inyagara umva rero tugomba muri uno mwanya abanze aduhonde n'utu duto amara aza gufata gitara mu kindi gice karibu okay ndashaka kugufatira okay That's the wood. Comme ça. Karoroshe umva nyene ngerage bana b'Imana urumva ko nanjye ndirirwa formation umbirizi dikembe rituyagira ubyumve musazanje iwe nihaya ubyumve mushikanje iwe nihaya taking them so far away from me Ayanaya mission impossible
taking them so far away from me again. Disappearing in impossible, impossible. Yeah. Whoa, yeah. Umbirizi dikameli tuyagira. Ubyumve musazanje iwe nihaya. Ubyumve mushikanje iwe nihaya. Whoa, jump on Lake Tanganyika, over the other side. Walking look for what I am, over the other side. In a place named Manamba, slave trade up in there. Jump on Zanzibar Island, we coming out of Manamba. That's why they found this number. We take them far, taking them so far away from me. I am your mission, impossible, impossible. Taking them so far away from me again, but disappearing, impossible, impossible. Yeah. Umbirizi dikambeli tuyagira. Ubyumve musazanje iwe nihaya. Ubyumve mushikanje iwe nihaya. Ubyumve mugenzanje iwe nihaya. Haya. Ubyumve nawe nihaya. Yo, ubyumve nawe wewe nihaya. Yo, ubyumve mushikanje iwe nihaya. Haya. Umve. Nanje urabona ko nkuvuyemo umucuraranzi. Give thanks for life. None impano yo kuririmba mwamenye gute ko mufise? Icyo kibazo kijanye na kimwe bakunda kumbaza cyane kenshi, ati watangiye kuvuza ryari? Birasa ati wabimenye ryari ko ufise? So kuri jewe icyo kibazo kirakigorana kukishishura. Kubera iki kigorana? Kigorana kubera ko urabona je muhire navutse nsanga dawe abigira na mawe bose baririmba yumvo mbo. Mawe yari umuntu yahora atwara n'amakorali, yaragira yari chef de chorale w'abakenyezi ya barigeze na korali hano ariho kuba Emmanuel, bita kushinirwa Emmanuel ya bo, hamwe no kwa Johnson Emmanuel ya yigeze kugira amakorali hajya mbo, yaravuza n'ingoma zangoma zimwe mwavuza na pendo na nini, amapendo yose yari mestre no kuririmba ya dawe. Nawe akaba nawe nyene yari umucuranzi cya gitare, niho bizanana. Yarinze no mu bintu bya rondera amahoro, ibintu bya kera, indirimbo za kera abantu bazi. Yarinze muri orchestre nationale y'igihugu, muri babyita gutwita ngo orchestre amabano. Dawe yavuze muri mabano ya bo, yaragize n'amakorali naho nyene nyuma so je nabivukiye nkura mbona ariko ndabivuze kabisa. Sura kwibuka ngo jewe ngo ikije gihe umuntu ngo byaje gute ngo kabisa mubyumve. Ntabwo je sindabyibuka, je nakuze gusa mbona ndiko ndakivuze. Ndafise gushobora kwibuka indirimbo ya mbere naririmbye na indirimbo na compose uko ndabanga indirimbo. Yes, so iyo onye yari yitwa
inshuti nafise niyo naririmbiye mawe mubwira ati nakupendaga mama nani kama mama nakupendaga mama wewe nakupendaga you know mbonga mafise n'iyindi nagize na compoje ati ni inshuti ati nta yindi nshuti je nsigaranye batari Yesu na gitari yanje you know this is kubera by'ukuri nta yindi nshuti ihari you know abandi bose badukunda kubera ko you know Imana iba yadesije kudukunda muri bo you know ubundi mu umuntu answa nashaka guhaguruka ngo atari Kristo ari muri we so je nabwo kubera aho ngenda hose ko urumva navukiye muri famille yo yaba papa yari umupasiteri yaruguye n'amashengero yuguye hano ari Rivera aba nakuze numva bavuga nyene inkuru za Yesu niki umva aho naja hose naguma numva Yesu bategereza kuvuga abantu bavuze cyose baguma bumva nyene Yesu barakumva okay hama nanje aho nagenda hose namagana gitari ya kandi aho kera rero gitari babikora no mu majimigere ndazi migere nijya hanye nk'iki je gusa ivyo nivyo no kwibuka yuko navuga iki okay watubwiye yuko uvukana n'umuririmbyi n'umwe canke n'abandi n'abaririmbyi kuko sije cyenyene ndabigira n'abaririmbyi ngabo hariho nakagaca mugani harakaca nakagani baravuga ati ngo hari abakobwa beza bahora bacisha kandi bacisha neza urumva rero umwami yarashatse umufasha umwamikazi umva yaratuma abantu mugabo hari urugo yarazi yigeze kuhaca bwo kwanaka ari umukobwa namo mbona ajishira nyene kuri portail imbere y'umuryango nyene ajisha neza abarenga rero ujya mu yatumwe batisanga ariko wa mukobwa hora ajisha uyo mukobwa cyogura turazi ako je ndajisha yamara mugengi andani uce mubona rero bibi so mu bisanzwe siteje nyene siteje nyene ndafise n'ababisigaranye ibindi nyuma kuko babivugije mu nyuma yanjye nije ntankura mu babivuza mu bari bo nije natanguye warabacirinzira yes ukumva yego twese biva kwa dawe na mawe na sogokuru wacu baravuza sogokuruza nawe yaragimbaza ibwami yumva yaravuza sima yiwe yari inanga ni mu maraso yes you know ntabwo ari ibintu by'ibishakano ni mu maraso kubatisha so rero nimba abo barabironse ibya kuri dawe na mawe byashikiye straight kuri jewe alafu na mimi nabapokeza na bali nawe suko none yes so bariho mbo hari unkurikira wundi agira gospel aba muri Kenya uyo ni Shadrack bamwita benshi bamwizi kuzina Shadu you know ari Nairobi mbo akaba ariho na Timi naso nzi ko mubamu munsi nawe uramana ndazi ko munsi mbwa nshobora kumenya ko ari ndazi ko muzi tu mbwa ni Timi Timi naso ubonye yavuye akaba haza n'uwundi nishimwe Esther wamwizi nka Nishi ko Nishi iva muri nishimwe tukwibutsa ko kuri Axi abatubifye turagushaka mbo hakaba ariho n'uwundi Emi you know so mu bisanzwe turi nka batanu mukoranye mwise iyo mukoranye mukora igikorwa kikobo twe dukoranye twese urumva hitwa Haramera hitwa kandi Sekura
hitwa Soromera, hagaca hitwa Mugwendegwe. Mugwendegwe. It's like a party. Ni nka kurya abantu iyo wabonye ahantu hamera ni ukuntu guteragira, nyuma guteragira urabagara, nyuma yo kubagara haragera igihe cyo gusoroma, abantu ati soromera tuva hamwe mukabengega mumenyera bari mwe koko mengo no kunkengera nyabagera haruba aho uko nabisanze mugabo twebwe tukiri ngaha hasha hari ibiterwa gusika menge hose aruze imyumbati ivyema nibyo byari ibijumu, nibyo byari ngaha kwera ibigori you know. So twararima amashamba ataraga so nuko rero iyo niyo muvuma tubonanye urumva haramera haraba ni nko kuvuga yuko harakanyene ibintu biguma bibandanya biza ko rikida kubwira yuko hamera haramera kubera ko n'ubu unye n'abatuva ko arwo rubyaro rwacu babirimwo bamaze gutangura bashigitokezera abana bacu jewe narabonye akafisha ahantu ndabona ko muri kumwe na Esther nisha ahantu muri evenema murakorana kenshi canke bishika rimwe yes nk'ubu ubonye nkakuvuze n'akantu hano twari duherutse imuyinga imuyinga hariya nyene hafi na Kobero mu papa Tanzania kenshi turafise ibyo ibiduhuza mugabo twebwe kira muntu wese ari individual muga hari ikintu kiduhuza kijya kintu gihuza wewe na Esther gihuza twebwe twese bamwe batanu ico twagize cha that's a family thing, you know. Okay. That's a family thing. So ibyo bya family bije bitegereza twese kubikorera hamwe. So bijya anye byari byaje mugabo bije bidusaba twese turi hamwe mugabo hari ikindi kiza ugaca usanga kize gipresiza directement ndashaka naka muri mwebwe umva muga ujya naka nawe aronse ijyana inka ni diri woronse diri ushaka guhamagaza ugatuvuga ywana jewe nzakuzana nzananye na bene wacu kwanza nabo bakabishima kumbe ujya ni ayo ni biza ari twebwe turi kumwe bataba bazi ko muvukana benshi cyane nanjye ndabimenye vuba ndabimenye vuba ko muvukana aho nari ukuntu urumva nawe deja ntiwakuriye ngaha natwe ari gusanga umuntu aba ari hariya na hariya ugasanga naho ntimwamenyanye nanjye ndabimenye vuba ko muvukana urumva rero nibwira ngo hari igihe usanga nk'umuntu aratumiye nka Esther atazi nko muvukana par exemple mugabo biraryoshe kuba muvukana ariko mufise ikintu urabona hari igihe muvukana ugasanga umwe ni muganga undi ni umucamanza undi ni mwarimu undi ni umucommerçant ariko biraryoshe iyo muvukana hakaba kakantu kabahuza ka métier tukanibwira ngo kajya musangiye kandi ndabashimiye kubera kwinova bavuga bati twebwe dufise ingingo zose twebwe dushobora gusimba umugere hariya uriya arashaka kudutevya nibwira ko icyo utigeze utumva mu bana muvukana no nuko gusa twe turareka umwari wese urumva ide ziraza ama ide ije urayitanga isose ikagira mu bantu muri twebwe nyene ubona yuko ujya mwanya atayishoboye ntababishoboye urareka hanyuma umuntu turareka abantu bakaba free umuntu aba
turekana nyene kuba free wewe ibyo uri kwiyumvira petete tubirabe rero ko bikora uragenda ukabigira kabisa wonyene ukayi confirm nabonye kabisa burya n'ibyo ubwira ko ahubwo bana wa mugambi mwari mwavuze kigiye so naona sasa uriya sasa donc muramureka akagira hama wenyine kuko bakitiwe navyo mwabigaye cyane gutyo no kandi nawe nyene ivyo uba wavuze ntawe sinaba yabigaye cyane gute mwavuga tukerekana mpime gutya nibyo tsinda byanse reka tubihe kwanti ya kintu cyose muri make kugira umwanya wa tugira umwanya ndagarutse rero ku kantu urihangana akantu yanda kubatse nandiye kugasaba imbabazi ako kantu ko kagomba kuntera ubwoba muga ntacu reka mbitaya ako kantu ntanguye kugasaba imbabazi n'akantu namagikunda bazana nagiye narakamubajije twaragiranye ikiganiro n'umumama agendana ubumuga aradushingira intahe aratubwira ingene yaronse umushinga ntahe ntibiba byoroshe agendana ubumuga yavuze akantu n'ubu namaze kwibuka nka twenge aravuga ngo umuhungu ntaco kubera ngo umuhungu uko aba ari kose ngo umuhungu ntabura donc kuvuga ko abahungu bagendana ubumuga bafise amahirwe menshi kuronka umufasha gusumba umukobwa agendana ubumuga nagomba nawe utubwire ako kantu ukibaza kwiki mbega aho bariho umufasha yoba yarabayeho canke bimeze gute ako kantu niko na ikibazo kweli mbwa ntaco kuko ndazi yuko tucama kiza kandi nama ndaciteze mu ma interview yose yamabaho nama ntaciteze bo nuko nyene akenshi igihe yakunda kunsubiza muri muzindi emotional bana nagerageje kuvamo mugabo ndabitahura kubona ico kibazo ni ngombwa nta kuntu bobura kukimbaza ya mbo jewe nari narubatse ya se n'abana babiri hanyuma kandi bo si rimwe si kabiri umva ndavuga je direct sinabanye n'umuntu bazi kubana abagore basoma icyusa mugabo tuvana ariko ugatusanga point ukiza kuzunguruka ahantu fulani muri bya sense imwe ariyo kuri uko kuntu urumva ukuntu sistaje yakukiyeti uko kubahungu bagire ngo byopfuma ngo byopfuma yes mbo gake umva beracari kwa kundi nkabo nyene mugabo ako kantu bavuze ko kubahungu yes nagenda cyo gashimye ko byopfuma bo byopfuma kubera iki kubera wabona umuhungu niwe dodora nyene yari we cyo kagenda mwarahawe kurinda donc genre umuhungu arashaka ndabijya bintu turabati ibyo bikino wera kuba wewe umugabo none umugabo nyene ibyo abagabo bafise byose none nawe kuri bifise none ibyo akeneye none ujya nibihe none si bijya nyene si kwa kundi nyene muri sensitive so why ndabifise nje ndi poa turiya cendaje yeah so aho onye none novuga yuko nubashigikiye ico kintu yavuze witege kombo byo kuma kubera iki kubera kujya kujya abahungu kujya mutima twahawe nahuza kuba naho umwana wa perezida cyangwa jewe n'amagere nshoboye kugushikira cyenda gushikira kubira none hari ico nawe nzoba nishe ko atabonze
unyankiye poa, unyemeye poa, mugabo jewe nta kimbuza je nse gukubwira. Yeah. So icyo ni cyane urumva twente tudodora kugenda ngo umugore nawe urazi uko we ni urindira wese we sica kuresha. Yeah, you know. So rero bica biza ariko kuri kaga point ka kujya kwenda kujya mindset ya indi ya kwa kundi wabona tuhura abana basenga abandi biruka abandi mugabo ibyo byose it's all about teaching. Ubona inyigisho nta nyigisho zirigera ziba zo kuvuga uti okay reka dufate abantu tugire nk'aka seminaire fulani bakwigisha abantu you know ibyerekeye ukuntu umubano utegereza kuba tubana n'aba bantu uku ibyo bintu birakenewe kuba kubera ko abantu barakuze mugabo barakuze ari ibindi bintu bataramenya you know, kandi ibintu biri nkenerwa very important thing. Seminaire uvuga ati reka tubigishe ko uko onye muzo wigisha niko gutangura gufasha ijya situation nk'ijya abana usanga bifata kurya anyo babonye ubwenge muga amatwenga abandi bahunga batinya. You see, it's because of abakuru babo parents ntabwo bigeze baronka inyigisho zo ku okay urashobora kuba uzi ukuntu rero umwana mugabo uronse ujya mwana wi model yuko uko wagenza. You see, so bamwe kutamenya abandi ni ignorant, you know, nko kutabyitaho ntabyo nezwe cyo kumenya ukuntu je umwana ndamufate gute mbere gute kuko utabizi ariko ukurikirana ukabimenya ukuntu utegereza kumurera umwana you know. So abantu bise cyane too much ignorant, you know. Ababyeyi cyane ibyo bivuga ku babyeyi kandi en general apana gusa kubera ibyo ubonye by'abamugaye ni umugabo en general gusa ababyeyi bategereza kugira kwiprograma ukuntu ko kuronka imyanya yo kuba n'abana babo. Guha umwana wawe ni ikintu kiri very important gikomeye cyane apana kuri wowe gusa gikomeye no mu gihugu gifasha cyane n'igihugu the all society. Wewe guha umwana wawe kuko kujya guha umwana wawe niko kwigisha niko kwigisha rero ndabita kubera sometime urabona abantu baba bari mu so much activity, you know, mu bintu byinshi, you know, umuntu ugasanga avyutse akaja ku kazi gukora bitahura ofisi ni haronka akaje umuntu duharage tw'umwana niki bisi ugasanga yazindutse mu gitondo sizera abayagiye akagaruka iyindi saa moya z'ijoro cyangwa saa ngapi yarushe umva umwanya wo kwicara hasi ngo ayage n'abana cyangwa kine kujeste kidogo n'abana, you know those things. Ebana wiriwe gute none papa je kuko abana baravuga baguna musije nahuye ebana n'umuntu we gute ebana agenda haje kugirisa rero undi munsi you know because you give the time watanze umwanya kubana kw'ibyo rero uri kurasukura ibintu. Ndibuka ko umukobwa wanje yambwiye umunsi umwe ngo mama umva bambwiye ngo yatwenze umuntu ameze gute umugabo ngo kameze ukuntu yoshe ngo ari ku gati donc afite kakamoto nitiye ko nafashe umwanya kumusigura no ujya n'umutonto ugiye abatwenga
nababajwe nuko yari kumwe n'umuntu akuze ariko nta na kimwe ariko yavuze ko umwana yaradutse aratwenga aramureka. This is what I'm talking about. This is what I'm talking about. Ona je nkikura kuri iyo point ngiyo. Nkikura nkigeze nko mu ma teenage time. Muri myaka nka 13 nyene 14. Basi umwana ngize kujya. Nabona ko ari kumwe n'umukuru amukuriye. Burya ni we nyine. Narata kujya mu ntakuze. Aravutura ibekiye. I'm sorry to say this is how I was. Nuko tunari mese. Uko nabona ujya ukwete turabizi ko ujyana na kinkazi. Ariko wewe rero kwa nini unamwachia vile? Utanamubwiye n'akantu basi canke akanimukora. Imba kutazi basi ukuntu bimubwira urumva mugabo umukuriye akanuma kubera kijya kintu umwana arabona ko yini mubaya even next time uzobigire kandi. Okay, karonga rumye kuri message yanjye sinayibagiye. Watubwiye ati jewe maze kugerageza wazi kubana n'abapfasoni gatatu. Hama watubwiye yuko bundi ntiwagumye hano waragenda genza. Umugore wa mbere mwabanye hari mu Burundi canke hari oya ni hanze ino sindigera. Okay, abo bose ni hanze. Ni hanze. Ko n'ubu bumaze imisi imyaka irenga 2 ndiko nja muri Italy. Mashika ngabisa cyane. Bivuga ko abana bari hanze bari hanze bari South Africa. Abanyafrika muravugana barase kubaho Burundi. Mufitaniye ubucuti bunyabaki n'abana. Oya turavugana abana turavugana. Marakuze. We are connected si cyane 12 aba 12 hariho 6 hariho 12 kandi n'umbara urumva nabibaza kubera yuko petwe hari naho dusanga mama babo batabaha access. Wiyumve nka papa kwa. Barabaha because kubera ko abana nabo nyene barakenera kumenya ibyabaye kubita aho cyangwa urabona abana barabona amafoto naho uvuga ati uyu munyegeze histoire yase original kuko ashobora gusanga mwe mwaravanye ngo akaba yarirohe ubundi nagutumva ya mwana aca yibaza ujya ni wese ariko umwana arabona n'ifoto samutanga akabona umuntu yari yanteguye ntazi aho rero ifo yuko utomora ushobora kubihisha. So ni nkuko honye turavugana nabo because barabisaba abana bonyene nibo batuma tuvugana. None ko nkunda kubwira abantu utarajya inyama ngo wumve kwiryoha mushaka kuyikunda. Kanatsinda kwanza je naniyo sinzi ndayiheruka ryari rero ndavuga inyama uzijya uramenya ati inyama ziraryoha ukumva inyama canke ari zigumye ari zoroshe. None wowe warabanye n'umufasoni hama babiri bato bonigi atwa iyo mubana n'umuntu bon naho bitaba vyera no bitabigize gute mugabo hariho kameme bimwe bitaba bimeze nkuko wibana. Muri wewe wumva harimo kuzosubira kugerageza cyangwa uvuga ati jewe nta kamaro canke uribaza yuko igituma bitagenda ari uko peut-être ngira ngo ahanini byo biva kugendana ubumuga canke ari nkuko abandi muri wese. Okay, ahonye ni ibyo sashaka kubishira muri ibi mugabo nicyo cyo kugendana ubumuga byabifitiyemo kirimo naco isano mu bituma ariko nibwira none umuntu aba yarinze kwemera naba yakwemeye abona ko kugendana aho onye tuvuze gutyo tuba tuvuze ujya mu yamaze kukwemera ayaje ako tuvuga gusa muri situation nka mouvement urabona muri circulation
uratembera, you know. Bo washobora kuba umwicaye ahantu, you know, we know this, you know, who feels it knows it. Ni umva nakujya bo imyenge y'inzu. Turashobora kuba turi muri ntuze nyafulana ahantu tuvuge nko mu bantu cyangwa nko muri nk'umunsi mukuru fulani cyangwa twagiye mu kazi fulani nyene tukicara hagiye mugo ukabona ngo ntabwo ari cyane gute ukaraba mu bige ubona bigeme hari ukuntu bashobora gukunda bwana hari kwerekeza agira ubujeste urabibona nyene nkabona je nicariye gutya kabona ujya muntu yashitari umva ndashaka kumbwira mugabo ntarabibona you know kabisa kabikona yanyiceho umva nyene najya amaranga mutima nyene yakwereka nyene ukabibona hakweri nisa mugabo kubera ko je am experiment these things na manabibonye cyane so you see je mugaka wana je ntanibyo ntabyo ndimo cyane ko je ntabyo ndimo kubera ndabizi jewe ntarambona ntarabona neza uwo sana niona tu yaje tulia wewe tutazi yuko wowe ibyanje ntabishoboye ntabyo ndabizi ko ntabishoboye gusa nkacagira kahese gusa kugira ngo ijya anoints no ibiko biranjena reka mwereke wana turiza amapepe yayo jewe n'unye nkishira nk'akaguru kwanza hadi tunaona nao kwa chidazi niko ndamwereka we achayo mapepe ko ndazi jewe ntabyo ushobora no abimenya kwa hiyo waza mapema sana tani nakuje ubona yisazi rikira ku kugira ka geste ugira so niko ibyo nibyo ko tuvugana ibintu bya experience you know uko tujye kama twa experience you know ariko hanyuma kandi n'umuntu atigeze abana n'umugore biratandukanye sivyo kubera ko wewe uramaze kugerageza uri papa deja sivyo urumva uratandukanye na wa wundi avuga ngo numva umenga umva icyo uvuze nico hari umuntu avuga akiyima nawe amahirwe sinzi kuvyumva no akabati kubera ko jewe mugaye jewe vraiment ndazi ko ujya muntu nta sivyo unakosa na kare kaboga kandani ugaca usa n'uwitinyirira kandi ivyo nibishika ku bagendana ubumuga gusa twebwe twese ari gihe wowe wenyene uvuga ati ile vraiment ile sitaki ile style yangu ugaca usanga uburiyine ariko rero cyane naho ugasanga naho umuronse tugaruke ubwo bamvugira abandi bantu hari igihe nawe kubera ko uba wiyizi ko ubumuga runaka sibyo hari igihe nawe ujya muntu mubana sometimes nawe utamworohereza kubera ugumana kakantu sanaenda sanatoka tenda kukutana na bale bazima unatoka mu bale babwanako ugasanga rero ya relation yanyu na wa undi nawe yashaka kugerageza mugabo wewe butumye ubuzima bwiwe bukakara bugora sinzi ko kuranyumva ndakumva ugasanga bwa bucuti buratosekaye kubera bivuye kuki kuri wewe utiyemera wumva bituzuye wiyumva yuko tari agacabona urevrema n'abatu bazima cyangwa kumva umengo muri wewe uko muratambuka uramuteye isoni kandi atari byakubwiye muri wewe gusa ugasanga rero uciugira icyo novuga excès de jalousie biriho cyane ariko rero cyo nashaka kuvuga ko uko ibyo byaraba cyane biri hafi ya nosa ko arashobora kugendana n'umugore wanjye n'abana barashobora kuraba abana banje you know n'umugore
hawamini kwamba hawa ni watu wangu mimi. Akoro karababaza. Hawa ni watu. Mugabo rero igitangaje nuko nyene umva nyene akenshi abana banje bafise agashusho. Iwawe. Kenshi cyane. No. Ariko bishobora. You know, bo sio kuvuga ko ari hatari mugabo umugore wanje ni umuntu ndabwese rero gute. Mke wako. No, iwabo kwa se na nyina narinjiye. Ndatora ndatanga ikenewe. Tora ndajana. Nikaishi nyumba yangu. Ibyo nubatse n'iki ari nga turi muri circulation rero ibyo bintu byaranye ugasanga rero n'undi muntu agomba sinaje bambaye gutongoza muri kumwe kare turi kumwe mane turi haje bakubona mu gatsindwa we ntabyo aribaza yuko je ndi umugabo wiwe nani ibyaguha kwa susi we ujya mu muntu nyene arakuraba akavuga ati none ugiye umugabo wuyu you see these are the things ibintu biri very sensitive cyane you know Bicho namukwe ngwe nawe yewe yabashebe tugakaza Sasa tukasema tukumura nigishusho okay sasa siada kwenda sikia gatoto kama karuka katika bimenye gasita wewe nyene ibyo samahani tena nuko ndamwisho rara samahani hivi kiko wewe none yani akili huna yani kweli akili huna yani kwamba kubona byubona ntabyo so you see ibyo bintu nk'ibyo byara byaje nasanga you know it's an experience jewe nzi abantu nkatwe b'abagabo bagendana ubumuga bamaze kurongora bafite umuryango niki nabo bari kumwe n'umuryango ubunyene ibyo bintu babonana nabyo akenshi birabashikira so no frequencies twinshi nk'uko hari ikindi kibazo mwari mwambajije ati ngo none nguzosubira kwichange mimi hivi niko mapumziko jamani niko napumzika oya niba wumva amahoro kabisa kandi sishobora kuvuga ngo yangu ntabyo nzogira kandi canke ngo ndiko ndapanga nzogira cyo onye cyo nacyo shobora jewe ibintu ndabikira naturellement umwanya ya ndazi yuko nimba ari cyo gihe ayo marangamutima those feelings will come okay feeling igihe feeling ije ntabwo ushobora kuyiforce kuyigwanya niko ntibishoboka marangamutima yatanguye I will go with the flow you know nzogenda uko nyene biri kuko niko bizoba byategekanyijwe nuko nyene bizoba byarananditswe n'ubuzima bwanje muko mvuka nuko so mugashobora kwivuga ngo okay je ngomba nihe mu myaka 3 nzobisubira kandi canke ngo sinzosubira kabisa cause I'm a human you know umwana w'umuntu cyane ibintu ushaka gupanga ibyawe mugabo kandi ukaza guhinduka ndabisiga uko nyene okay ariko kandi akantu nagomba kuvuga nuko nibaza ko ubizi ariko nk'ubu arashobora kuba ari umuntu ariko aratwumviriza avuga ati oyaye ni kubera kujya kuntu ameze urabona je nobwira abantu yuko ibyo byakubaye ko ni nk'uko hariho n'utamugendana ubumuga bugaragara mugabo ibyo bibazo bishobora kuba byaramubaye yego birashobora kuba byamubayeho mugabo aho abandi bibaho kubera financial situation muri ubuzima bwa none nabwo n'ubugereza nabwo n'ubumuga umugabo ni ijambo ry'iyo rimwe sitari ukuntu bakunda kwivuga so mugabo cyane ni nk'impanuro ngomba no guhanura
bene wacu yego bagendana ubumuga n'iki yaba umuhungu yaba umukobwa iyemere kucuzi kucubizi yawe ugira icyizere yasi nuko mwabivuze neza umva ugira icyizere kuri wewe yuko wowe ushobora kubigira nta kintu na kimwe udashoboye gukora nta na kimwe rero gira ingufu uko ariko kose uve muri situation y'ubukene financial mvuze ubukene bwa physique bw'umubiri bw'umutima n'ubugaragara busanzwe aribwo byose wumva icitwa gukena kivemo you must be rich because you are rich kubera ko kera kintu cyose muri no si ya none tugezemo rero twifashe no muri no si ya none wumva ko hariyo n'ijambo baravuga ngo havuga ifaranga umuntu n'ifaranga none rero ko urifitiye akanoti kiwe utamwambia nini none ko ni hariho bagenda ari bazima mugabo naona fotofoto maisha alishakataa bwana kandi so mugabo akaba ariho n'abagenda ubumuga bari fresh harifise nta kimwe na ngorane sasa weye huyo mtu utamuta niko kwa sababu kamuguru tu ndio gari kake sio kako imereye freshi mpa kwanza wewe ibyawe ubizana utabizana poa tu ikutsiko poa tu aho rero ingorane kuri wewe rero ubwenge bwawe ibyumviro byawe wewe ubigize gute kubera jewe nimba ndi disable this is my disability nawe disability yawe rero ni hajya mu bwenge n'umutima wawe biri disable bijya bintu bifise ubumuga kuba ko udashobora kumenya cyangwa gutahura icyo ubonye ko amaso si communication y'ibindi bintu cyangwa amatwi ibyo wumva nk'ubu ndiko ndazumva inyoni ndisiri yuko ziri ngaha ariko ntazo ndiko ndabona aho ko ndazumva amatwi yamfashije kuri codinga nawe zahari nyene you see so umuntu ushobora kubona ikintu cyo ukacyumva ikintu hamana mumenye byari ibyo gusa ubumuga none nabwo kandi bukomeye bugoye kwanza no gusumba n'ubwo wundi yes so je kuri jewe ahubwo bagera kujya bakabona cyangwa umugabo babona kujya ka umugore ugenda n'umuga imvira nkabijya tayari jewe ibyo ngaya ni ibintu nk'ibyo ega kuri gituma ibyo ngaya nuwo ngaje singaya na cyangwa jewe kude mugabo umuntu nk'uyo onye mind yagutyo jewe kabisa ndayigani yuko wewe gituma ujya mu kantine yavuze ati abahungu bisawa nukubera yuko kenshi ujya mukobwa agendana ubumuga hari n'abamuza ko kugira ngo babize sibyo nta mugambi amufitiye nta hakuna mapenzi nta nkuru y'urukundo ihari ni juste kuryohera umubiri kandi kubera yuko kenshi ujya mukobwa nawe agendana ubumuga bikimwe twavuga nta cyizere yifitiye kuko yaramaze ku experience y'ibindi bintu baraza kamukinako hanyuma akina kuna kumutia mu nyumba ayense yatema marogo chumengo nigipata tako gatoto basi na mimi urabibona basi ndakironke nanje nitwa umuvyeyi ugasanga rero si ibintu vy'iteka si ibintu byubaka nico gituma ico kibazo ndagihagararako cyane ndagitebako cyane nivyo rero uvuze umuntu wese ukwari arafise uwiwe ndashaka kubwira uwo muntu agendana ubumuga ntiwemerera abantu yuko bagufata uko bashaka just kubera ugendana ubumuga rero turiko turavuga ubumuga niho marantera inkuru abantu nkavuga ubumuga burya buri kwinshi
hari ubumuga bwanyu tubona bugaragara ariko hari n'ubumuga umuntu agendana tutashobora kubona. Ariho nk'umuntu w'umukobwa kubera ko akuze imyaka runaka aba yamaze iyo myaka yiwe irateba ikamubera ubumuga, anasikia uwo wese kila mtupa ya mpengeto. Ubwo n'ubumuga buteye ubwoba. Nje gutuma nkunda kubwira abantu nusudugura umuntu ngo ni kimuga, ari naho wowe ufise ubumuga busumba burya bwiwe. Uko burya bwiwe buraboneka, burya bwiwe arashobora no gufata amabekiye, ariko ubwo bwiwawe rero sasa hakuna tabekiye. Hakuna bekiye yabira. Rero uca usanga bigora. None wakoze waduhaye umwanya ariko gatoyi imbere ko turangiza ikiganiro kubera ntitwogenda tutumvirije gitaha, hama tugira akantu ka nyuma dutekerera abakunzi banyu. Kandi indirimbo y'inyishu inshuti nako niko kanya yo ange neza kuri intebe musanzwe iragorana ku gitari ubona. Narindi nshuti yeweje musigaranye atari Yesu nta gitari yanje, atari Yesu yewe nta gitari yanje, atari Yesu nta gitari yanje. Nayende nshuti yeweje musigaranye atari Yesu nta gitari yanje, atari Yesu nta gitari yanje. Bless and bless and bless. Iyi ni indirimbo nakoze nkiri umwana muto w'imyaka nkeka n'imyaka 7 cyangwa 8. Yo na compose muri iyo myaka. You know? Rero aha nari ngo badakubaze ndikoze yumviza numva ari indirimbo iri deep cyane. Nta yindi nshuti atari Yesu. Omengo n'umuntu urabona hanzi umuntu aba yaciye aripigikana maisha. Yaciye muri ibi na biriya ubundi akaja asanga rero nta wundi afise kwa nta yindi nshuti. Umva umengo n'umuntu yahemukiwe umuntu meye imyakindi. Imyakindi. No, je nakunda kugira article ibintu byiki ibintu nyene byanyamye kuva kera umva gucapa. Yes, you know, za sport ndagira za yoga nyene nicyo zambaye n'ibyo zina rya yoga, you know, mbare nuko gukompoza. Je naragira ibintu byo gukina n'amajambo kuyapanga twagira n'ubuje bwo gukina nka kujya kwikarata mugabo amajambo urukundo urwango ibintu biri opposite n'ikimba tukagira nk'ukarata, you know, subijya nashobora kubigira nkabigira ngo ni ibyungane kuko no ku ishuri baranyemera cyane ibintu bijya by'ubucacu. So je narabibona akenshi ibyo mba ndirimba n'ibyo mba narakompoje byaje bivana na experience y'ubuzima bwanjye mba ndiko ndacamwo ibyo nabonye, you know, ibyo ndiko ndabona ubu, you know, nuko nyene vyamye. Je nagenda nkazunguruka nk'inone kumengo ko twashobora no kuja gutembera ahantu ngo batusanga abo twari kumwe twagiye tujanye barasi. Ntakiambi mwenyewe kandi twari turi ewana gikundi kandi mwari kumwe bari kenshi kimbuka umvaye barabara barasitse sha nkisanga rijeje nyene
kandi nkashika hari ubwa nyuma tena ari kumwe n'abantu iyo umuntu nakumva akagongwe byiza tujya tuntu tw'akagongwe natwo buranje n'atari n'ibitugana imbavu je ukeneye kuba wewe nihagaraye ko none canke ariko na you know so nabona yuko I feel lonely yeah nimvaga ko ndi umwe tu yani mpweke gusa ngeze hajya ukazungu umuntu canke samutabazi nk'abasigunzi akasigura umuntu Yesu umugenzi akomeye you know na hariya nyene twari tugiye iryo jambo nyene Yesu uraza kuvamwo amaje nanje nkaba namanaga na gitari umva physiquement cyo nabona ko kiri hafi yanje cyane gitari hanyuma ahandi hantu cyo numva cyane reka nikiyinda ntibishoka nuko rero nibyo bintu nabona yuko sigaranye n'igitari yanje niyo Yesu nguma numva cyane kuko aho ngiye hose ndaba kwa hiyo namkutana popote basi ibyo nibyo bintu je mbona yuko izo nshuti je sigaranye you know ko gitari yanje twaramana yeah so jaza deep ubyumva deep uko nyene kubera ko nabyo nyene ni deep story you know ko muri yo deep nyene niho nakuye niyo ndimo nyene ubyumva just like that biraza you know sinzi ukuntu ushobora kugespeaker but that's the way ko je ndirimba kenshi mbaka kugeza n'ubu kuva muri ubwo bwana mu buto bwanje n'ubu kundi je ndirimba kenshi ndirimba ivyo mbona canke ibiriko birabaho yeah what I'm feeling yeah just ukuri yeah canke ibishobora kuzoza bizoba you know that's what I'm saying turejyewe kurimba urabona ko ariho benshi uzawumva murantunga ariko humva izo ndirimbo ziyo barazibara urumva ruma radio sometimes baduza ngo inzoga ni baby you know ngo ibishushu ngo wati cyane nimba none ibishushu bizakumbikira mukama mana yanjye reka just foko tugira ibintu biza gufasha n'abantu bifasha na society n'ubuzima bw'ejo n'ubuzima bubandanye none inzoga na baby ibiki kwanza ni manake ni sigurike barantunga kabisa n'abazirimba bafate nabi bumve ko niko ndatanga gusanza uzenya ni wazo tu ide fulani you know why you do that where iki none impamvu ko umuntu nyawe icagira cyose kinamanaki impamvu gituma nizera yuko ndazi ko nawe ntushaka kubibaza yuko hari umuntu agira ikintu atampamvu yaduka gute akiyo iko sawa sawa kweli so muratubwira rero izo mpamvu zibyo y'imiziki y'ibisusu inzoga ni baby sinzi usiku silari mpaka nikuone uongo tu ibyo byose ndio nalalaga wabaze kwari siwezi kuishimira wewe rero tureko mubeshi ngona kubonye sino baho danganya bwa none yo turagushimiye cyane twizere yuko hari umuntu agendana ubumuga utransmesemo positivity sibyo kubona ubuzima neza kuryohereza ubuzima ko exploiter ibiri muri wewe impano ziri muri wewe ibintu biri muri wewe kandi no kuviva passion yawe ivyo ukunda ntubiryamike just nk'ubu n'ubuja kuri stage bati anytime utije nk'ubu wiyumvira ati uyu munsi mw'ijoro ndaza kuvuza nk'ubu wiyumvira ati nagenda hariya babanza kundaba baransuzugura baza kuraba ikimuga ibiki ariko ntibyakujyamitse mu nzu ntibyaguhereje mu nzu rero twizere yuko abadukurikiranye ahubwo kuri icyo kintu bafashe kurya byo gusuzugura byashoboye cyane
rero ubu nsigaye nezerwa rero kuko ndazi yuko I will prove them wrong, Okay. you know, Urapruva le contraire. yuko bariko bariyumvira yuko Sivyo. atari byo, alafu utaminira tulia tutawa ujya reka arasuzugura cyane ryoherwa kiraryoherwa raryoha amabatu surprise him with the bomb. This one aho ndi mu kumwereka ubunye kandi nuko nyene kabisa abonye ahubwo wenyine acasigara yijisha and feel down n'ukuntu aba ariko arangirira ni nk'ikigongwe mugace y'ibyo sindabirimo ntabyo nagiyemo niwe wenyine umutima wiwe amaze kubona ko namaze kumukuva bitandukanye. Turagushimiye cyane rero, turashaka kubabona muri neza. Turashaka kubabona mukwiye. Murabitegura neza kandi mubitegure mutwiteguriye. Turashaka kubabona mutwitegurire neza. Turashaka kubabona mukwiye muturyohereze. Hariyo kimwe twigeze kugira turi nka bane. Twese hariyo agative bita siren vibe. Ushitse kure. Twarigeze guhura turi bane hari jewe n'uyo Shadrack wari muri Nairobi na Stanish na Tini. Bose mofaya kwa moto wa Bwana. So muga ntibagiye kubabwira kandi je n'ibyanzanye no neza na neza yari iyo programa ikintu citwa haramera. Haramera kuko tuje kugerageza gutera urubuto. Urwo rubuto urukundo n'amahoro n'ubuntu n'ubwitonzi kuko turabona ko aha haramera. Nimba hamera isigaye niye teragira. So ico gikorwa caje iyo yo haramera ni kudutegura kwizoba na festival irimba cyane cyane ibintu by'akaranga bari reggae music n'imico n'indirimbo zacu imico y'akaranga. So nibyo niyo akenshi cyane programa yacu kuzana kandi kugira ngo mbe na example ku bana bagendana ubumuga that you can do whatever you want to do. Ushobora gukora icyo cyose ushaka kugira, just be free, then haramera iriko irategurwa benshi badutangura kuyumva ni festival izoriba kiramwaka ya expose ibintu byacu imico yacu nk'i Burundi ngacu tuza kwa expose ibiryo byacu by'ikirundi inyambaro zacu intambo zacu amansima yacu nk'uko urabona sibari ya Kembe ni byinshi cyane n'amashuri kwigisha abana byacu ibi bintu bategereza kubimenya sio masimu tu ma computer nini kwa busy na video iyi nayo ni yindi computer because iyi nyamukuyikosa wewe wayigiye he ikina nayigiye muri Zimbabwe mwe n'abandi bazi ko abazimbabwe barazikora cyane rwose bazivuza cyane ariko wumva aho yavuye neza na neza chimbuko lake here in the heart of Africa nkuko ari umutima wa Afrika n'umutima wa byose byinshi cyane uburanga bwinshi nuko twebwe sinovuga kuvuga kandi ko kubiha agaciro cyangwa gute mugabo nikujya kudashaka kubimenya. Kwa hiyo hatujitambui Burundi akenshi cyane twiyizi neza na neza kuri kwame barundi twiyizi. None turashimye mukama abajimbere muri haramera abagure abashikane kure
hama ngira ngo tuzomenya amakuru ya festivali tuze kuraba tubyiteho nyine. Bakunzi ba Axiya Vibes TV, karibu wowe ubonye aya makuru yacu ya mbere, ufyonde kuri ka gatengeri, upartage, udufashe gusangiza ubutumwa abantu benshi. Yego, none yo akajambo ka nyuma ubwiye abantu bacu. nuvuga ati bakuraje, ugire kuraje cyane mu byawe byose, mu byawe byose ugira ube kuraje, hanyuma uba umuntu agendana urukundo, ukuri no kwicisha bugufi. Ibyo bintu bitatu ni nka pouvoir de la Trinité, then you will have a power. Muri ibyo bintu bitatu nta na kimwe kizonanirana mu buzima. Mwumvise sokwe rero y'ugupushinga ubuzima bugashika kure, nibyo atubwiye. Turabashimiye ko mwadutije umwanya wanyu.